Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese nk'abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru turaza kubashikiriza ibirabana n'ihagarikwa rya Maître Sandra Ndayizeye, umushingwamanza wa Dr Christophe Sahabo be na Etienne Sahabo murumuna wa Dr Christophe Sahabo. Boba bahagaritswe kubera iki ni bande boba bavyenyegeje inyuma, turaza kubibabwira muri ano makuru. Abategetsi b'u Burundi barabandanya gutoteza indongozi z'ibitaro Kira Hospital babifisemwo umutahe imiryango yabo n'ababuranira. Ivyo byose muraza kubikurikira muri ano makuru, turabe ico bacinyegeje inyuma y'ivyo bintu. Turaza kumva ibirabana n'ihagarikwa ry'umushingwamanza wa Dr Christophe Sahabo be na Etienne Sahabo murumuna wa Dr Christophe Sahabo, nicoba civyenyegeje inyuma. Ifatwa rya Christophe Sahabo ryaravuzwe cane, ndetse bamwe bakavuga ko harimwo igipfungu, abavyenyegeje inyuma, abategetsi, umugambwe CNDD FDD ndetse n'ibindi vyose mwagiye muranyegezwa, nivyo turi buze kugenda tubabwira muri ano makuru. Kubatavyibuka neza, kuva kuwa 30 Ntwarante 2022 isaha 1:30 z'ijoro, umuyobozi mukuru w'ibitaro vyigenga Kira Hospital Clinic Suisse Dr Christophe Sahabo akaba ariho yafashwe n'iperereza. Agifatwa nta mutahe umwereka impamvu afashwe yaronse. Inzego zamufashe ntizigera zivuga ico zamufatiye. Amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi ziburanishwa aravuga ko mu bihe nk'ivyo uwufashwe afise uburenganzira bwo kuba ari kumwe n'uwumuburanira, kandi ko ashobora kwanka kuvuga igihe cose atari kumwe n'umushingwamanza wiwe. Ivyo rero ntago vyakozwe mu ntango igihe Christophe Sahabo yafatwa. Bamwe rero bakaba bibaza icatumye Christophe Sahabo afatwa muri ubwo buryo. Kimwe no mu bintu bitangaje ni ingene Dr Christophe Sahabo yafashwe itariki ya 30 Ntwarante, ariko ikete rimwagiriza rigasohoka bukeye itariki 1 Ndamukiza 2022 risinyweko n'abayobozi batanu b'amasosiyete ya leta canke ayo leta yiganjemwo, harimwo Sokabu, Kamebu, Onapere na Bankobu na Burundi Airlines. Bose uko ari batanu bakaba bahuriye kuba ari abanywanyi bakomeye ba CNDD FDD, amashirahamwe baserukira afise ibice 43% mu mutahe w'ibitaro Kira Hospital. Iryo kete ryabo rikaba ryarindikiwe umukuru w'igihugu risaba ikorwa rya Dr Christophe Sahabo, rimwagiriza ko ariko ngaratemvya ubutunzi bw'ibitaro Kira Hospital. Bamwandikiye ari kuwa 2 Ndamukiza, ariko we inzego ziwe zari zaraye zifashe Dr Christophe Sahabo. No kuvuga ko umukuru w'igihugu yashize mu ngiro ivyo yasabwe imbere yuko n'ikete ryandikwa. Ibi bintu bikaba bikomeye cane. Ikindi gitangaje n'ingene aho kuwa 2 Ndamukiza 2022 Dr Christophe Sahabo yasohoye ikete ryo gutanga imihoho rikanaboneka ku mbuga ngurukanabumenyi kandi yari mu minwe y'iperereza. Bishoboka gute ko umupfungwa atagira umwidegemvyo na mutoye abandanya gufata ingingo zikanakurikizwa hose? Mbega hoho ingorane z'ingene amasosiyete yigenga atwagwa zicirirwa mu iperereza rya Museremu? Ako nakabazo abantu bibaza, canke hariho amasentare abijejwe? Kira Hospital ni ibitaro vy'akarorero mu karere. Dr Christophe Sahabo yarize amashure y'ubuganga mu gihugu c'u Busuwisi, aba umuhinga akomeye mu vyo kuvura amaso, aho yagumyeyo nk'abandi batari bake. Narirya abamwigishije bamugomwa, araronka n'ubushimwe, ahubwo arataha mu gihugu ciwe kwitwararika amagara ya bene wabo. Ageze mu Burundi ntiyabaye umuvuzi gusa,
ahubwo yiyumviriye umugambi w'ibitaro vy'akarorero mu karere kose. Ni gutya ibitaro vyigenga Kira Hospital vyavutse. Ivyo bitaro bikaba bifise umutahe munini ugizwe n'ibice 42% vy'amafaranga y'abanyaburaya, 43% vy'amasosiyete yo mu Burundi ariyo Sokabu, Kamebu, Onaperi, Bankobu na Burundi Airlines. Harimwo kandi 11% vy'abantu bigenga ku giti cabo, be na 5% vy'abaganga. Kumvisha umugambi abantu nk'abo bose birumvikana ko bwari ubutwari budasanzwe. Christophe Sahabo wenyene yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro. Christophe Sahabo wenyene yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro, nayo urwego nyobozi rw'ibitaro rurongorwa n'umufaransa. Ibitaro Kira Hospital Clinique Suisse vyarabaye akarorero mu karere, mbere abanyamahanga batangura kuva mu mahanga baza kwivuza mu Burundi. Ivyo ni ibintu bikomeye kandi ryari iteka ku Burundi. Aho hatereye ikiza ca COVID-19 umurundi, aho hatereye ikiza ca coronavirusi, umurindi w'abaza kwivuza bavuye hanze warakorotse cyane kubera ingendo zitari zigishoboka. Bivugwa ko guhera ico gihe Kira Hospital hari ico yatakaje nk'uko vyagendeye amasosiyete menshi cyane mw'isi. Muri ivyo bitaro haravugwa inzigo y'amacakubiri, aho mu mwaka wa 2020 hari urwandiko rudasinye rwasohotse rugwanya Dr. Christophe Sahabo. Urwo rwandiko ruboneka ko rwoba rwanditswe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bamunzwe n'agatima k'amacakubiri. Urwandiko rwagiriza Dr. Christophe Sahabo ko aha akazi abatutsi kurusha abahutu, ko akoresha nabi ubutunzi bw'ibitaro, ko yahoze ari umuhanuzi mu biro vya Perezida Buyoya, ko yahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojedemu, ngo ko ari we yafashije umuvugizi, ngo ko ari we yafashije guhunga Onesme Nduwimana yahoze ari umuvugizi wa CNDD-FDD, ngo ko yahungishije Dr. Jean Bosco Daradangwa, ngo ko ari umugenzi wasinduhije na Pacifique, ngo ko naho ari muri CNDD-FDD ngasanzwe ari no muri CNL, n'ibindi vyinshi bitagira umutwe n'amaguru. Inyuma yaho afatiwe, ishirahamwe ryakaryanisha miryango, nyuma yaho afatiwe ishirahamwe ryakaryanisha miryango ryitwa Bimenye Burundi Communication Center, atakindi rikora ngo atari ugukwiragiza ibinyoma biryanisha amoko mu ntumbero ya propaganda ya CNDD-FDD, ryasohoye ikiganiro cambika ibara Dr. Christophe Sahabo rimwagiriza ivyo nyene vyanditse muri urwo rwandiko rudasinye. Ico nico kimenyetso c'ivyo Dr. Christophe Sahabo ariko arahogwa inzigo y'akazikira ifatiye ku macakubiri y'amoko itera yigaragaza muri bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Iperereza niryo rijejwe amashirahamwe yigenga. Mbega hamwe vyoba ari vyo ko Dr. Christophe Sahabo yarongoye nabi Kira Hospital Clinique Suisse, iperereza niryo rimujejwe. Ni kubera iki kibazo ciwe kitajanywe imbere y'amasentare yajejwe gukurikirana ivy'ubudandaji canke ivy'amasosiyete? Nimba mu vyo yagirizwa harimwo ivyaha bivugwa mu gitabo mpanavyaha, ni kubera iki kibazo nk'ico kitajanywe imbere ya pareke ikabitohoza? Ni kuki amategeko y'amatohoza ariko ni kuki amategeko y'amatohoza atariko akurikizwa? Ivyakurikiye mu nyuma kuri Christophe Sahabo ni ibibazo bikomeye cane. Kuri ubu nkuko nari nabikubwiye, abategetsi b'u Burundi babandanya gutoteza indongozi z'ibitaro Kira Hospital, ababifisemwo umutahe, imiryango yabo n'ababuranira. Amezi 5 araheze umuyobozi mukuru w'ibitaro Kira Hospital Dr. Christophe Sahabo ahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi, ryamutwaye nk'irimunyuruje rimusinyisha ku nguvu ko atanze imihoho.
Jean David Piro atwara inama nshingwantwaro y'ibitaro Conseil d'administration ari nawe yaserukira ishirahamwe Swiss Med International rifise umutahe munini muri Kira Hospital, nawe yarategetswe n'iperereza gutanga imihoho no kuva mu gihugu. Amakuru twabashije kuronka nuko parike ya Muha yahagaritse umushingwamanza Sandra Ndayizeye asanzwe aburanira Dr Christophe Sahabo. Parike ikaba yarahagaritse kandi Etienne Sahabo murumuna wa Dr Christophe Sahabo. Abo bose bahagaritswe na Joseph Mathias Niyonzima, umukozi w'iperereza, imbere yo kubajana muri parike. Amatwa dusumira ngo boba baraye mu gasho ka zone Kinindo uko amakuru yatangajwe. Maître Sandra Ndayizeye asanzwe ari n'imfura ya Perezida Domiciano Ndayizeye. Amakuru yatangajwe na radio RPA itanga umuco kwihagarikwa rya Maître Sandra Ndayizeye, umushingwamanza wa Dr Christophe Sahabo be na Etienne Sahabo murumuna wa Dr Christophe Sahabo, bakaba baraye bahagaritswe. RPA ikaba yerekana agatotezo kabandanya gukorerwa Dr Christophe Sahabo watanguje ibitaro Kira Hospital, akaba ari nawe yemewe na 62% by'abanyamitahe y'ibitaro ko ari umuyobozi mukuru wa Kira Hospital. Ku mutwe wako gatotezo hakaba hari Charles Ndagijimana ariko akorana n'iperereza ry'u Burundi. Umuntu aravye ingene ikibazo kiriko kiracafuza ubutegetsi mu Burundi asigara yibaza aho Charles Ndagijimana akuri izo nguvu. Kadukurikire ino nkuru ya RPA. Claver Manonko na Esperance Baranyizigiye, babiri mu banyamitahe b'ibitaro Kira bigenga ari nabo baba mu Burundi, nibo barengukishijwe imbere y'umushikirizamanza wa sentare nkuru ya Muha hamwe na Christophe Sahabo. Uwundi yarengukishijwe ni Etienne Sahabo murumuna wa muganga Christophe Sahabo. Amakuru RPA yaronse avuga ko bose babazwa ku nama yahuje abanyamitahe bigenga b'ivyo bitaro kwa 8 za kuno kwezi kwa Nyakanga. Inama yasubijeho inzego zari zihasanzwe imbere yuko muganga Christophe Sahabo atabwa muri yomi. Abo banyamitahe bigenga ari nabo bafisemwe imitahe myinshi 68% bafashe ko muganga Sahabo ariwe akirongoye ibitaro Kira. Umunyamahanga David Piro nawe akaguma arongoye inama nshingwantwaro y'ivyo bitaro. Abo banyamitahe baciye basaba rero ko amafaranga y'ivyo bitaro adasubira kuva mu mabanki kuko ibitaro biri mu minwe yabo batemera. Kuva kuri uwa gatanu ayo mafaranga ntagishobora gusohoka. Abo barengutse uyu munsi bashengejwe na Charles Ndagijimana yagenywe n'uruhande rw'abanyamitahe bandi, no kuvuga leta y'u Burundi n'amashirahamwe ifisemwe imitahe, ngo arongore inama nshingwantwaro y'ibitaro Kira kuva muganga Christophe afunzwe. Kuva icegeranyo ciyo nama y'abanyamitahe bigenga kigiye habona, amakuru RPA ifise nuko abacemeje baciye batangura gutega ubwoba n'abakozi b'iperereza. Claver Manonko na Esperance Baranyizigiye, ayo makuru avuga ko kuva ico gihe badasiba gutega ubwoba biciye ku matelefone. Kubw'amasoko ya RPA nyene, hari n'uwundi Murundi ari muri abo banyamitahe bigenga asanzwe aba mu gihugu c'Ububirigi yaheruka mu Burundi, nawe nyene ngo yasubiye inyuma sugerejwe n'iterabwoba yakorewe n'iperereza. Etienne Sahabo nawe yari yaserukiye muri iyo nama y'abanyamitahe bigenga. Mukuru we muganga Christophe Sahabo afunzwe, yakuwe ku kazi we kuri uwa kabiri ku cicaro c'Ibanki BCB n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Yamucanye ku biro vy'iperereza hafi y'isengero Cathedrale Regina Mundi. Amakuru twaronse amenyesha ko yahamaze akanya gato kuko ngo vyaciye bimenyekana. Kazungu acategekwa kumutwara vyihuta kuri parke ya Muha kubazwa mu bandi. Gushika igihe c'isaha 11 zo kuri uwa kabiri, abo batatu bidegemvya inyuma y'ukumvirizwa bari bakiri kuri parke ya Muha. Christophe Sahabo bene imitahe myinshi bagenye kwa gumarongo ibitaro Kira afunzwe kuva kwa 30 ndamukiza uno mwaka. Kuri uno wa kabiri akaba yitwariye muganga Sylvain Pierre Nzeyimana arongoye ivyo bitaro kuva afunzwe, amwagiriza ko yakoresheje ibipapuro bitari vyo, faux et usage
mandat de faux mu gifaransa. Ahavuga urupapuro rumenyesha ko yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora ibitaro Kira. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yatwaye kuwa 16 Rusama ku munyamategeko notaire mu gifaransa ngo agwemeze. Urwandiko Christophe Sahabo avuga ko yateye kw'igikumu kw'iterabwoba rya Charles Ndagijimana n'abakozi biperereza kwa mbere Ndamukiza. Karangamuntu muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yatwaye kuri uwo munyamategeko, muganga Sahabo avuga ko atari we yayimuhaye. Kuri uno wa kabiri nyene ishirahamwe Swiss Med na muganga Sahabo Christophe bakaba bitwariye kandi muganga Sylvain Pierre Nzeyimana na Charles Ndagijimana kubera ivyegeranyo vy'amanama yabaye mu kwezi kwa kane. Naha nyene bajanye ku banyamategeko ngo bavyemeze. Abo bitwaye bakabagiriza ko bakoresheje amanyanga kuko ngo hari abategerezwa kuhaba batarimwo. Iyo ni inkuru dukesha abagenzi bacu kuri radio RPA. Mu 1972 ubutegetsi bw'u Burundi bwarahagaritse Maître Etienne Ntiyankundiye kubera yariko aburanira abo butegetsi bwanka. Iyo dosiye bayita aferi ntungumburanye ifatwa nk'akamaramaza mu butungane bw'u Burundi. Iyo dosiye yiswe aferi ntungumburanye nyuma y'imyaka 15 Maître Sandra Ndayizeye akaba yarayahagaritswe n'ubutegetsi bw'u Burundi kubera ariko aburanira abo butegetsi bwanka abo bushaka kunyagakira hospital. Ico bikoze niyi nakamaramaza mu butungane bw'u Burundi. Kubuza umushingwamanza kuburanira umuburanyi ni ikimenyetso c'ubwoba bw'ubutegetsi. Sukubuza umuburanyi kuburana neza, ni ugusambura umushinge w'ico bita ubutungane. Naho umuntu yokwagirizwa icaha gikomeye gute ategerezwa guhabwa uburenganzira bwo kwisigura. Gutera ubwoba umushingwamanza no kubuza umuburanyi kwiregura. Abantu bakibaza aho yamosozi y'umukuru w'igihugu imbere y'abacamanza yoba yarahereye canke yahereye harya nyene. Abantu bakabona ko hari akamaramaza nibara kuba abategetsi babandanya gukora ibintu nk'ivyo. Ivyo byose bigakogwa abategetsi barorera. Ngayo rero hamwe mu makuru yavugwaga cyane kuri Christophe Sahabo, ndetse n'ivyo mutari muzi canke mwarabwiwe. Hande na hamwe ushobora kuronka amakuru mwene nkaya tari ngaha kuri nombonesha kure yacu kandi ya Nyusi TV. Ndakengurutse cyane kuri mwebwe mubana natwe mu kanya ndaza ngushikiriza n'ayandi makuru atandukanye abariko aragarukwa ko avugwa irya nino mu bisata bitandukanye: politike, umutekano, ubutungane ndetse n'ayandi yose abavugwa mu kibano. Yose turayabashikiriza kuri nombonesha kure ya Isi TV.